abantu bashika batandatu bagiye kubaza iyo abantu babo bahereye, hanyuma abapolisi bagaca babadadama bakabapfunga. Umuntu yumvise iyo nkuru womenga ni ibintu byo gutebura sivyo, ariko umuntu kandi abajije hari Igitega ibyo bintu biremezwa ko ari byo. Ari naco gituma mwene iyo ngendo y'umugambo uri ku butegetsi sinzi ico bashaka gushikako, sinzi imigambi bafise. Ibyo ari byo byose icibonekeza neza nuko imigambi yabo atacipfana no gushaka kwa abanyagihugu. Imigambi yabo by'ukuri niyo gusambura igihugu, niyo gutuntuza abanyagihugu babure iyo baja niyo bava. Iborero ni bwinshi, uravye hoko nigeze kubivuga, iyi politike yo gusambura amazu bakuryango batuntuza imitima abantu, bazi ubukene buri mu bantu, bazi ingorane ziri mu bantu z'uburaro. Mugabo gasanga bo nta kinya bafise, ukamenga ari ikintu bagiye kunguka vuba batoronka batabomoye ayo mazu. Ikindi rero ni ibireo nyene bijanye n'ibi by'iryo bohero rikuru rya Gitega. Umuntu uravye inyifato ya leta mu kuvuga ibitigiri bike, ukaraba inyifato y'abashikiranganje bari ngaho, ukaraba iyo ngingo yo guca ifatwa gihutihuti yo kubajana kubahamba ahantu kure abanyagihugu batazonashika kandi mwijoro, vy'ukuri utiriwe uratohoza birebire ucutegera neza akarenge ka leta muri ivyo bintu. Naco gituma rero tuvuga tuti harageze yuko abanyagihugu babona ivyo bintu, kandi ntibibaze ko hariho leta izobakura muri ako kuko nishobora kukabakuramwo ari iyo nyene iriko irakabashiramo, ntibishoboka. Naco gituma rero twavuga tuti harageze ko abanyagihugu babona iryo jambo, ategera iryo jambo, babona mwene izo nyifato, bakamenya ko binjiramwe mu vy'ukuri. Buryo Burundi bwarinjiranywe, kuko ntushobora kuba butinjiranywe ngo tubone abategetsi bagira mwene izo ngendo, mwene izo nyifato, kandi ukamenga ntaco. Urabe jewe mpeje kandi kumva ko ari mu mama umukamakari yishwe atewe amabuye ngo n'umurozi. None aho hantu ni bande baba bahari? Numvise kandi aho ngo umupolisi ari wapfunzwe kuko yakubise yivunye imbonerakure yarije kumusotora. None ugaca bibaza uti n'ico gihugu aho byose bigenda bicuramye, ico gihugu n'iki mushaka kive mwiki dufise abategetsi bamezuko. Ahanini ndemeza ko twamaze gufata inzira itariyo, kandi abo batutegeka ntibashobora guhinduka kuko waramaze gufata inzira mbi. Ari naco gituma ubuhasigaye naho abanyagihugu benshi bavuga ati naho Imana, je mvuga nti naho abanyagihugu kuko nibo bene igihugu bategera bakumva neza ko babwirizwa kubona, bagategera ko vy'ukuri binjiranywe.